Biraguhura namwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingabo z'u Burundi ziri kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ntiziriko zirakorana n'imigwi igwanya ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yamenyesheje kuri uwa gatandatu ko amakuru atangwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe vyo mu karere ari binyoma. Amezi abiri ararenze ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice caryo ca Rumonge Nyanzarake vyarahagaze. Amezi abiri araheze nk'uko ndabivuze, ivyo ngo bikaba vyatumwa hanini nuko ishirahamwe ryari rijejwe gukurikirana ibikorwa ryananiwe akazi. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasuye kubaramutsa. Igisirikare c'u Burundi kirabeshuza amakuru atangwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe vyo mu karere yagiriza ingabo z'u Burundi zarungitswe mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko zifadikanya n'imigwi igwanya ico gihugu. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yavuze ko ivyo igihugu c'u Burundi kibifata nk'igitutsi ku ngabo z'igihugu. Babashitse mu karere bakoreramwo, abasirikare b'abarundi baragiye ku kivi bisunza amategeko ajanye n'igikorwa bahawe, kandi ivyo barangura birashimwa cane aho bariko barakorera hose. Muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo, ingabo z'u Burundi zamana ntaryo zisunga amategeko mu kurangura ibikorwa zijejwe. Naho abasirikare b'abarundi bashiramwe umwete udasanzwe mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo, birababaje kumva abantu bamwe bamwe bafise intumbero yo guhuvya abantu babicishije kumbonesha kure y'u Rwanda RTV bifatira mu gahanga ingabo z'abarundi ikorera muri Kivu ya ruguru, bazagiriza ibintu bidafise ishingiro mu kuvuga ko izo ngabo zicuditse n'imigwi yitwaje ibigwanisho, ko bayigisha kugwana bakabaha mbere n'ibigwanisho. Ivyo binyoma bashikirije ni igituzi gikomeye ku basirikare b'abarundi bisanzwe bizwi ko aho barungitswe hose barangura neza ibikorwa bashinzwe. Urwego rw'ukwivuna abansi rw'u Burundi rurabeshuje kwivuye inyuma ayo majambo mabi atawuzi ico agamije. Abasirikare b'abarundi ntibigeze bakorana n'umugwi n'umwe witwaje ibigwanisho, kandi ntibarota babikora. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yanasiguye kandi ko izo ngabo z'igihugu c'u Burundi zarungitswe gukora akazi ziriko zigakora zisunze intumbero y'uwo mugambi. Abasirikare b'abarundi n'aba Republika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo barakoreye hamwe mu bikorwa byo kugarukana umutekano muri ako karere. Imigwi yitwaje ibigwanisho igizwe n'imvukira za Republika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo yahisemwo kubishira hasi, nayo imigwi iva hanze y'ico gihugu harimwo n'imigwi y'abarundi yaragwanijwe n'abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanije n'abo Burundi. Ubu barashwiragiye, kandi izo ngabo zirabandanya igikorwa kubarondera iyo binyegeje. Turetse ivyo duhejeje kuvuga, abasirikare ba Republika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo hamwe n'abo Burundi barakoze kandi igikorwa cyo kuhuza imigwi y'abene gihugu itandukanye yari ifitaniye amatati. Ivyo bikaba vyatumye umutekano wiyongera muri ako karere. Ingabo z'u Burundi zarungitswe muri Kivu ya ruguru zirabandanya kurangura neza ibikorwa zagiye gukora zisunze amategeko azigenga. Bariko bararangura ibikorwa bikurikira: gucungera umutekano w'abene gihugu n'ivyabo, gucungera amabarabara makuru kugira ngo uruja n'uruza kw'abanyagihugu n'ivyabo rugende neza, gucungera amashirahamwe y'igihugu na mpuzamakungu kugira ngo imfashanyo zishikire abene gihugu, mu ntumbero yo gushira mu ngiro ibikorwa
bajejwe. Abasirikare b'abarundi barungitswe muri Kivu ya ruguru bamaze gukora ibitari bike gukizura mu ntumbero yo kugwanya abagizi ba nabi, gukingira iby'abene gihugu mu kubuza imigwi yitwaje ibigwanisho kwiba ibitungwa n'ayandi matungo, ibyatswe iyo migwi y'ibisuma yitwaje ibigwanisho bigasubizwa bene byo. Amakuru twabateguriye arabandanya. Ibirarindwi nivyo vyabomotse kubera imvura nyinshi yaguye ku munsi wa kane mu mitumba ya Marumpu na Bwayi ni muri zone Buseruko komine Mugina intara ya Cibitoke. Urongoye zone Buseruko hamenyesha ko ivyo biraro vyari bibafitiye akamaro kanini, agasaba ko abagira neza bogira ico bafashije kuko ngo komine ntavyo yo kwishoboza. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Shandodiye Irakoze. Inyuma y'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa kane ku mitumba ya Murumpu na Bwayi zone Buseruko, ivyo nonekaye sibike. Muri vyo ibirarindwi vyarabomotse, imigenderanire irahagarara, abanyeshuri biga ku mashuri nshingiro ya Nyentumba na Nyakibanda barabura aho baca nkuko bamwe mu banyagihugu babishikiriza. Uri muzuro w'imvura uza amazi arahuruduka ari menshi, araho muri bigazi aramwe bici ibiraro biratwagwa, abantu bamwe baraye hakurya abandi barara hakuno, bamwe twaraye inzara, imirimo yatwara myinshi cyane. Dusaba ko leta yogira ikidufashamo. Iyo bakuri segonderi kandi bimeje gukora ibibazo, abandi primeri ntago bize n'abari mu batashe. Ibyabaye ngaha n'akamara amaza kuko uruzi rwaraye rusambuye ibiraro byose, ikiraro cahuza agacimbiri ka Bwayi n'agacimbiri ka Marumpu, ibyo byasenyutse kandi abana ntibakija ku ishuri, abene gihugu twahonje ntituronka ico turya, imirima yari ku mutumba wa Marumpu, none abene gihugu turifumbereje. None rero byasaba ko twotabagwa nk'abanyagihugu tugafashwa kugira n'abana tubebe ko bosubira ku ishuri baje gukora ikibazo. Denise Ndabaniwe arongoye zone Buseruko amenyesha ko ivyo biraro vyari bifise akamaro kanini mu migenderanire. Akavuga ko ishengero rya Methodiste Libre ryabaye riratanga igiti kimwe, asaba ko abagira neza bafasha kuko zone yonyene itovyishoboza. Imvura nk'iyo yarakoze no kuri komine ya Mabayi aho abantu babiri bakomeretse, inzu zirenga 30 zirabomoka. Amakuru yacu tuyasozerere mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu aho ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu gice caryo ca Rumonge Nyanzarake vyahagaze amezi abiri ararenze. Abakoresha iryo barabara hamwe n'abari bamaze gutakaza imirima mu bikorwa vy'ibanze bakaba batabaza. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko ishirahamwe ryari rijejwe gukurikirana ibikorwa ryananiwe akazi, biba ngombwa ko harondegwa iryo risubirira. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ku mitumba ya Gatete na Busebwa yose yo muri komine Rumonge ahishira hamwe ry'abashinwa Ciko ryatsindiye isoko ryo gusanura ico gice cibarabara ry'igihugu nimero 3 ryatanguriye kwimba impande n'impande ziryo barabara ngo ryaguke, hamwe ivyatsi birakuze nkuko womengo nta mashini yigeze kuhaca, ahandi ni imifurege minini hamwe ivyatsi bikuze, ahandi hatezemwe amazi y'imvura. Ababona iryo shirahamwe rirandura imirima nk'imyumbati, ibijumbu, ibiharage n'ibigori bigihetse nko mu Kiyaya c'Uruzi Buzimba mu metero zirabwa n'uwo mugambi, bari bizeye noneho ko bagiye kuronka ibarabara ryiza, ariko amezi ariko ararenga 2 atamashini y'iryo shirahamwe babona mwibarabara. Abakoresha iryo barabara co kimwe n'abahatakarije imirima bagasaba leta y'u Burundi kuraba uko ivyo bikorwa vyobandanya, kuko bavuga ko batokora guhomba umwimbu ngo babure n'ibarabara ryiza. Sylvestre Nsanzerugeze umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi avuga ko habaye ikibazo c'uko urunani rw'amashirahamwe Ayeko Kobuko wari rujejwe kugenzura ibikorwa rwananiwe kugezaho gwakwa ibikorwa, akavuga ko bariko bagerageza gusaba kugira ngo abo bagenzura ibikorwa basubirizwe mu maguru masha.
Akoze Jean Pierre Misago bakoze na bagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru mu Kirundi ni na hano duciye tuyasozerera nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.